mpaguruka nk'umukenyezi kwari ukwiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko agateka kazina muntu mu kwicira abantu ubusa, mu gufungira abantu ubusa, mu kunyuruza abantu ataco babahora. Abandi barahohotewe, abapfasoni barafashwe ku nguvu, natwe twarahunze kubera ubutegetsi bubi. Ico twifuza kuko igihugu cacu kimera, twifuza igihugu c'amata n'ubuki kirimwo amahoro n'umutekano, gitunganiriza abarundi bose, kitaravye ubwoko, kitaravye intara umuntu avukamo, kitaravye umugwi wa politiki umuntu arimwo, kigafata abarundi bose co kimwe atawarya wangura. Uruhara rw'umukenyezi intangere mu kuguma dusemerera kuko turazi ko ijwi ryacu ishika kure, no mu kwigisha urwaruka rwacu akarangamutima, tukarerera igihugu cacu, tukazoronka ejo Uburundi burangwa n'abarongozi beza batwarira bose, badakumira abarundi bose babafata co kimwe.